igikorwa cyadukoranije uyu munsi ni ikijanye no kurwanya abansi koko batibonekeza, nabo bakaba ari abeza amafaranga aturutse mu bikorwa by'ibyaha, aturutse mu mwijima, aturutse mu buriganya, hamwe rero n'abatanga uburyo bwo gushigikira iterabwoba. Turashima ko urwo rugamba mwaruhaye agaciro n'ikibanza bikwiranye, uko ari umwansi akomeye w'iterambere. Vyotugora gushika kw'ihangiro ry'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 tutaviriye hasi rimwe ngo dutuze ako kabi. N'urugamba rutoroshe, uko ari nka bimwe bavuga bati abarimyi bakora inama, inyoni nazo zigakora iyindi. Aha turi ngaha, ababirimwo nabo bazokora izindi. Abo bantu bakoresha amayeri menshi n'uburyo bwinshi, arico gituma dusabwa kumera amagara. Ugutunga amafaranga iyo yaje ava adasiguritse, ingene umuntu yayaronse tubishira mu busuma bwinyegeje kandi bubangamira itunga ry'igihugu n'umutekano. Ababikora banyuruza itunga ry'igihugu, rikiharizwa n'akagwi k'abantu bashobora no gukoresha ayo mafaranga nyene mu gushinga no gufasha imigwi y'abicanyi. Ikoreshwa ry'amafaranga aturutse mu bikorwa vy'ivyaha canke adaciye mu kuri hamwe no gushigikira iterabwoba si ikintu cyo gufata mineneko, ahubwo ni umugambi ukomeye wo gutsimbataza amahoro, ubwizigirwa n'iterambere rirama kandi ridakumira.